Ego ibi byose ubona byabaye byo kugara imipaka. Iyo bamwe bagenda bakurikiza ibyo nagenda babwira. Yego. Imipaka ntihari no kugako. Naragerageje gusemerera pour prévenir tubigenza uko banyarwanda ni mu bigenza uko. Barundi bene wacu tuberuko. Rero tefayo byanse harafatwa ingingo kandi ingingo nkazijya zamaho. Hage ntuzibona nk'igihugu irinza gufata ingingo zo kuzibira ati turugaye. Hage abayize nibi by'imiziki birimwo. Wowe ntibibaze ngo ntibirimo. Oya birimo byanse. Nakubwiye ati bagati none induru zacu barazumva. Mugabo bamwe banse kwibwiriza. Yego. Sibyo? Twebwe turabana betse. Mwe mukaguma mugomba kuba abana babi none ntibavyivuga. Okay. Baravyivuga. Sare tuvyoroshe. Combien de fois abanyarwanda bonyene bivuga ati abarundi nabana beza bakira abantu neza. Yego twebwe. None gute sawa basi. Uno musi abanyarwanda bako ratera induru ngo barundi ngo bugaye imipaka ngo abarundi none bwabwize mwo haramuduhayagiza bugiye mwe ko banse kuba beza. Yego. Mwe kandi ko muvye ko banse kuba beza nabo. Yego. Twe turasemereye ati twebwe natwe ni mudusubirize mu ndomane. Twebwe rero twagerageje kwereka abantu urukundo. Ona tufe ntacyo umurundi atakoze. Ntacyo atakoze ubwo umutima mwiza umunyarwanda. Kandi nabo nyene baravyiyemerera. Kandi abugira imipaka izokuguruka. Azoca wambaye ni mama. Mu minsi heze barafunze Koreshumwanya sinzi ko bamufunze nabonye niho navyanditse ko yishuza birangira bamwishuza yibuje. Yes. Action. Let's go. Yes, bakozi wa Yaga Tech TV reka ndabaha ikaze ndabashimire mwebwe mwese mukomeje kudukurikira aho muri haba hano mu gihugu cacu ciza c'u Burundi mwaba muri hirya yacu muri diaspora. Aba diaspora muri rusangi mwese hamwe ndababwire ngo big up sana ushaka kumva ururimi rw'ikirundi ubundi urarenze. Ntango bakuvuga ngo yo ntango ikiganiro ngo don't give up. Ushaka kuba unaniwe diaspora muri he kamata bogare mugire mariage. Abantu bambwira ngo barakunda ikigenda bashaka kumbona ndabasajya mudoze ibiganza uri muri diaspora ho ubiduze kabiri. Yes. Ndabwira ngo don't give up ushaka kuri kurakora ibintu ugasanga byakunaniye ugasanga ntuzi. Alors iyo ndi ngaha mubamuzi ko tubazana ibintu bishasha twibutsa abantu mukunda amafoto meza ko ari kubariza muri Yaga Tech na Fizi mfise umukameraman noneho uzomuhamana utabivanye na image ubuza kubona ubona umukambwa abifitiye uranga akamera ari karangwa amata nico gituma bikorana ubwira bwinshi n'umwana bayitaye nko kabisa. Hama ukabukeneye amafoto meza twebwe uku kwezi kwa kabiri twarabemereye promotion ofa kurihira déplacement umukameraman umufotographe ibisigaye byose twe tukakumenya amafoto meza ama image meza ufise aga ceremony gatoya ufa kuba wadutumiye gusa ibundi ibintu bikagenda neza ngira ko nakira umutumire. Wewe mwamubonye minyone simbizi wa semavumba fresh sana simbizi nabonye ahantu iko ndinywera akamalti ari abantu rero nabonye ifoto yawe ikirasirikira ahantu ngo si byiza gutumira umuntu ngo mukasha mu inzoga muri ya groupe y'aba journaliste. Yego narayibonye uvuga direct tududurira ko ati narabonye ifoto yawe none icyo inzoga babantumiye ni yaye none ni inzoga genda none hari abantu bazi kugira ko yirukanwa inzoga baga abantu baza bazana ibyo nabana kutarimwa nabana sa wewe wibonye kutarimwa amakuru wayaronse gagende mbonera kure no amakuru yose abangano burakamenya gute je ndimbonera kure bavuze bati nta kuntu mwotumira umutumire haba ngo mushe bumuha n'inzoga ngo avuge ibintu bizima mba ngomba kugira iki ndazi ngira oya umutumire ni kugira avuge agira iki batumira umutumire kugira agira iki kugira nyene atanga umuco ibintu biriko biravuga okay asesangura abashinga naye bayagira kuki kwicupa utunyegere tuyagira kwigufa kwanza none ega jewe abarundi je ofete umuco w'u Burundi bariko barawutwara ugende akagirire urabyumva imbere yuko amajambo uzorabe no mu rubanza
hatangura ijambo cyangwa hatangura inzimano? Hatangura inzimano. Ya loro. Rero bonye je ndi umuntu umushinga naye. Yego. Kirazira yuko uza kunyagisha utanzimanye. Ucumengo kidi umutumire c'est-à-dire quoi? Umuntu yiyubashe. None ndinze mba umutumire utanzimanye mba ndumutumire nyabaki. Ibaze vraiment. Il faut yuko tugarukira ama valeur y'u Burundi. Kuko n'amategeko y'igihugu ahagarariye ku muco. Uburundi ni igihugu gishira imbere imico. Yego. Rero mu mico y'ikirundi umuntu umaze kumwita umutumire ikintu cya mbere ukora uramuzimana. Niyo mpamvu rero ngaho uzaza wumva ngo uno munsi twatumiye wamutumiye wamuzimanye. Niyo mpamvu ma exigence ya mbere uzi yuko wantumiye ikintu cya mbere ni inzimano. Orara. Hurara. Muzi kutanyokereje ni kilibwa. Ikilibwa. Omwana olalibwa. Simbizi je nanje ndakwidogera muganizera ko. Je nawe urumugamba abagamba nibe mu manza zabo batajya. Nawe mani je sinahiye. Cyari umugamba kazi. Aho bwira abantu ingene ushobora kuncereza hama. Ugasanga naje je kurya. Wowe murimiro wewe. Nturi murimiro. Mugamba. Yo mpamvu. Oya mbwa kindi gize ukora nk'umubo uka musabira udufiti nga kuri jardina twaba. Bibaze vraiment kwa muvayo. Abatahazi ni kwa muvayo ahantu hari jardin ya bien. None twabivuze bihagirira simbizi. Sawa. Ko aba diaspora mwavyumvise. Aba diaspora muri Kamata Bogare mugire mariage. Indirimbo nayutse. Wapi? Bujumbura ni so. Kaze Bujaville. Bujaville uzuye ababire. Downtown DJs. Abadada babye. Babye. Aba diaspora muri Kamata Bogare. Simbizi je ndashaka ipasi yawe. Ibo yaba diaspora. Yego. Sawa. Ubikwegera uzobabona. Urazu narakubwiye ko bamanukana urugugu. Naravyumvise ariko. Je shaka mu diaspora. Mugabe inzara mvuga sinzara. Diaspora bafite amafaranga. Amafaranga y'abashitsi ino aragira valeur. Rero mu diaspora yiyemera afise inoti. Ubundi nkontakte dukora umuti. Ivyunguka. Simbizi yavuze ko bya bindi by'urugugu. Urabye by'urugugu byo nibije ku ruhande wana. Aha, simbizi warura hariko. Yego ndaho kabisa. Amakuru y'iminsi. Jenny bon. Warumaze imisi mubiki. Mu matongo. Mu matongo. Rega hari abantu bataremera kufisa amatongo. Aha burya nije mu gatondo haga cyo mubona amazi imisi ntaboneka cyane. Mburumva haraguye imvura. Iri kimirima. Hari imvura yaguye ubu twari mu imbura y'ibigori. Igihe bagwa amadokima waruvuye ruguru. Narimvuye ruguru. Mu mirima. Kiyagiye bayi amadokima. Narimvuye ruguru hari ishure nizeko rise cy'ibitoki. Hari abanyeshuri twari twatanze twari tugiye gutanga amakotex. Amakotex. Bakobwa 300. Basi si cotex telke. Mu twatanze amakotex twongera turashiraho aka distributeur kama cotex. Wana sous forme ya ATM. Yego. Akantu twakoze ku buryo juste umukobwa agiye mu butinyanka agenda agacomora cotex mugabo twabigije yuko boza barayikurayo ari uko bayikeneye kugira ntibazonone. Mva twaje tugashira muri internet y'abakobwa. Mugabo kantu rero ubundi. Urumva ko ari nyina? Ni nyina kwe ariko rero abakobwa bazohava batwiba. Bazitware kandi. Sa? Nako we urumva ni kintu urabona ikintu kimwe dukwiye kumenya. Oya. Ama media dukoresha niki turonsa umwanya wo kuvuga ijambo niyo mpamvu rimwe akari mu nda y'umugabo gasokogwa n'akari mu nda yo mu bindi. Bisigurike iyo umuntu atanze ijambo asoko ijambo n'akari mu nda yo mu bindi ariko kaka. Wibuke yuko arabandi bamesha bobo bakubaguwe babatipe baja mu Rwanda babahaye brochette y'inyama baca barabivamwo byose. Yego. Bisigura yuko urinze uvugishwa n'akantu uri kuravuga vyo. Sivyo nta maranga mutima barimwe. Amen. Bavanga ishaka umuntu akubwira ibintu vyiwe. Muhinzoga umugaburire umunweshe. Ubundi arahita kubwira no uriwe. Yego. Rero turiko turajya kuri ako kaboro iyo turonse amahirwe yo kuvuga two turavuga vyo na cyane nk'ibi tuvuga batutwazimanye ni kugira iri jambo tube turiko turavuga rironka agaciro urabyumva
akaboro twatanze uravuze yuko bazovyiba yego mugabo urumva twebwe tubatanze kugira tubafashe urumva uri mu butinyanka urafise incuro umaramwo muri iyo minsi urafise amakotex ukoresha ku munsi sivyo koresha zijya nyene warusanzwe ukoresha wewe ucugenda ukaziyora kubera ubona ukari ngaho twebwe ntidusubira kandi kugutanga izindi kuko birisanse yuko buri kwezi tubashiriramwe amano zeye kuturazi igitigiri cabo n'abana 300 Umaze kumenya nombre wamaze guharura mu mezi 3 bazokoresha izingano uko bizogenda uko yego umva ayo mezi aheze cyangwa mu kwezi kumwe tugenda gushira izindi yego tubashira izindi umva rero bakibazikoresha nabo urumva nibo bo Jenny baza ko abazoraba ikiganiro mwana zibahaye bazokwigenga ubu umva nivyo rero ico kiyagiye naratakaza amadokima bo ibarabara ari barabara gari ryazibiwe bo zibiwe nibivu imvura yaraguye hama umva ndakubwiye ko n'imirima yapfuye umva amabarabara urinze umva yuko yuzuye mwivu niki imirima yarinze oya no ibarabara urinze umva yuko ryagize ingorane imvira imirima nayo yahuye niki umva rero ayo makuba narahuye nayo muga ibiharage barambwiye ko bavyimbuye bikeya yarinze duba bejo bariko barabikubita ejo nzoduga mu gatondo mu rugombo imirima yanze ngibiharage nimburiye apana bya biharage bwatu ibiharage byiwanje nimburiye mu murima wanje simbizi burya wewe rero wewe mbona rimwe uri mu prophet kubera hari ikintu wigeze kuvuga 2022 mwe byabakiri ku byaba mu Rwanda hama rero sasa hari ikindi kintu twakoze ko deba ndashibuka cigihe ba Vestine baza ngaha mu Burundi turiko tuja twavuye mu buzima busanga turiko turinjira cyane muri entertainment nta ngorane nivyo ni navyo vyiza iyo umuntu ariko aramvugisha entertainment abareka ni nk'isamaki wishire mu mazi canke ingona iri mu mazi uravuga uti MI Irene donc ujyanye mu Irene nyene ujya mu manager wa Dorcas na Vestine nta kosa yakoze kandi mu nyisho yahaye abarundi yabwiye ati bakoze ibirenze kuvyo yari yababwiye nega mani uri mu prophet oya je ariko wabivuze uko nyene niko nabivuze taranayo gwara nakimwe wavuze wakuriye ko ntankongeye jewe sinzi mu hypocrite sindi njyaje amaze kubabwira ibintu byinshi ngaha niyo mpamvu rero ubona ubu wibiriko biraba ifo ko bavyaswima bavyakiruko kandi ivyo bintu nabivuze ku mpande zose si ku mpande z'abarundi no ku mpande z'abanyarwanda ntashufana jihad oya Jano umunyarwanda agenda umurundi ashobora kuba uri yakorera u Rwanda je ngakorera u Burundi mugabo nyene kungena tout simplement gusa je ibintu mba ndiko ndavuga ndabivugira igihugu genda umurundi ndaryoherwa mbonye cyane nzoryoherwa yuko mbonye hari impinduka ribaye ndarifisemo uruhara sivyo amajambo menshi maze gushikiriza kuri izi mikro ndamaze kuvuga amajambo menshi cyane kandi abantu bakayakira gutandukana ego ibi byose ubona byabaye byo kugara imipaka iyo bamwe bagenda bakurikiza ivyo nagenda babwira ego imipaka ni hari no kugagwa Uravyo naragerageje gusemerera pour prévenir tubigenze uko banyarwanda ni mu bigenze uko barundi bene wacu tuberuko rero tefayo byanse harafatwa ingingo kandi ingingo nkazijya zamaho hage ntuzibona nk'igihugu irinza gufata ingingo zo kuzibira ati turugaye hajya bayize nibi by'imiziki birimwo wowe ntibibaze ngo ntibirimo oya birimo byanse nakubwiye ati bagati none induru zacu barazumva mugabo bamwe banse kwibwiriza yego sivyo twebwe turabana betse mwe mukaguma mugomba kuba abana babi none ntibavyivu sawa rero tuvyoroshe combien de fois abanyarwanda bonyene bivuga ati abarundi na abana beza bakira abantu neza none gute sawa basi uno munsi abanyarwanda ko yatera induru ngo barundi ngo bugaye imipaka ngo abarundi none bwabwize mwo haramuduhayagiza bugiye mwe ko banse kuba beza yego mwe kandi ko muvye ko banse kuba beza nabo yego twe turasemereye ati twebwe natwe ni mudusubirize mu ndumane jewe narigeze kuja ahantu sivyo ane tfate nk'umuntu yagutereye inda umwana yego ayakoze bibi
abayakoze bibi abayakoze bibi cyane cyane sawa rero akwiye no guhana none umuntu yagutereye inda umwana agacaza gusaba ikigongo yego umukobwa nyene wagomba ukweshe gacazi bandi gacari mu jugunyigori sivyo hama iryo bandi ya mu jugunyigori gacariza gusaba ikigongwe rije rizanye n'ibiseke hama ivyo biseke muri wa muryango nyene bagaca babasubiza mu nkoko urumva uwo muco w'ikirundi uragoye urumva ubwo bumesha bagize hama kandi urumva umurundi we aragusubiza mu nkoko ivyo wagize kandi umukoreye bibi yego urabyumva yeah twebwe rero twagerageje kwereka abantu urukundo ona tufe ntacyo umurundi atakoze ntacyo atakoze ubwo umutima mwiza umunyarwanda kandi nabo nyene baravyiyemerera kandi abagira imipaka izokuguruka azoca wambaye ni mama byakweri tutariyubaka neza ngo twikomeze tube kime ega uno munsi none ko bwawe ubona uno munsi hakwiye gukinwa je ya nikuye ndagutikura ndaivo tugwane oya ungubite gusa je sindakwishura momo wenda gusubitsa momora wa ibya bintu by'umutima mwiza dufise tunatiya pembeni kandi jambo ry'Imana ribibuza gusa oya byari kera jari umupasiteri yari twari kumwe umviriza hari umupasiteri yari twari pasiteri yambwiye ati monde ya logique nikibaho Javre Ngoya ngurumva ngo twobigenze uko ivyo nirikibaho umuntu aguhaye bigenze uko bikwiye kumera muga ntubigwenze uko byari bikwiriye kumera uko byari bikwiriye ego byari bikwiriye uko mugabo yasuko bigenda Abyo yego ingorane y'abarundi dufise twikomeza ku barundi bagenzi bacu iyaba abarundi ukwikomeza tugire tukurengana tukaba umwe hama tukikomeza kukuja avuye hanze ego no musi umurundi araraza inkozi y'ikibi azi neza plan ugasanga abatipe baraje none je nama mbona nk'aba n'abatipe urabona batembereza ibirato ndababona bagiye bazama baba masayi nambara bake urazi yo bace oya cyambuyira iyo mugasanga umuntu aramuragije jewe mugabo jewe sinari ruguru yari baranse kundaza ngo ntabahaye karanga muntu mugabo mu masayi yagiye bo murazi ego vrema ho kantu bundi jewe ndi umurundi nabwo ati je nakaranga muntu mvise ngo yangu utanditse okay me haje mu masayi akamuraza mu masayi afa kuvuga bikintu vyiwe ati rega ngo afite imitirasta ikibazo rosaho rero umurundi rero twe dukiye kwanza d'abord kuba barundi yego sivyo tuba barundi imbere yuko tuba ibindi byose twanze kwimva yuko turi Burundi kandi twanze twumve yuko Burundi ari twe dukiye kubuproteja nta muntu azokinga je urazi igihugu mu gutwago gihugu igihugu gihera mu rugo yego cyane kose ibisuma mu famille ibisuma byose biba nta miryango bigira ibi bisuma wumva nta bavyeyi bazi ubuzi bw'abana babo bakora ugasanga n'umuvyeyi yarazi ko umwana we wari umwicanye none nabitse sitazi uburongozi bubanza kwanza guhera kwanza mu y'uruga rugo yego ujya muvyeyi yifuza guhindura umwana wiwe birashoboka igihantura igafami ujye mujyango katubwe nga turazi neza nko mu mujyango abo mbanzi mbazi ibyo bakora bavyumva bisuye ko nkene stabilité y'igihugu mbanza kwanza kureba gukingira ikibaba ujya mba mfise hafi nzi ko akora bibi ko igihugu bigenda ko 15 z'abarundi na 10 zingahe sivyo twese dutwagwa ndayishimiye mugabe nyuma ndayishimiye hari ubundi burongozi buhera mu ngo hajya mu nzi wawe kandi nibwo bukaze kujiko mubana no mu rugo rumwe hageze burya ategeza kuba mu responsable musede utegeza kuba habaye nka dega babaza ati samuragwa ni naka bategeza kugira umuntu umwe ugaye no president hajya muri rujya rugo none simbizi ndasikibaza abandi bo barinda gato abandi bo baramaze gutahura yuko presidence ihera mu rugo wawe yes hama umva uri president w'urugo wawe agacha wundi mu president yitwa Nyumba 10 ni wategeza kumenyeshwa ibiri by'imicumi iby'ibiki n'ubukwe byose babizi nuko hierarchy yego sivyo mu Rwanda rero niko biri bobo baramaze kumenya yuko karanga muntu yitaye uhera hariya ba ku nambari Nyumba 10 atakuzi aho utapata identite urabyo ibintu bigeze ku yindi bisigwe bose uyo jihad uri kurambwira nituri formule kumwe uwo barazi ngene bimeze wawe tout simplement gusa barivye baratugiriye neza kumene banga
abarundi n'abana beza, abarundi barakundana bafise urukundo, mugabo twebwe abanyarwanda ubwo rukundo twararudashwe. Mugaje ndafise ikibazo. Twararudashwe rero reka rero twugare. Hama natwe rero twikunde. Sivyo? Namba ababanye atarukundo bafise natwe turubime. Ubwete none ko bavuze simbizi. Donc imyidogo yari hari mu Burundi. Bavuga ati nuko bugaye imipaka. Uburundi nibwo buzohomba. Kandi amatara yaje. Amatara yaje. Ubundi amatara yari yage kandi yashimana zitoka neza fresh. Yes, hari abantu bavuga bati kuge nubwo bugaye imipaka. Uburundi nibwo buzohomba. Buhombiki? Ubona. Buhombiki. Mbwira umurundi umwe genda kuri Twitter wandike Uburundi n'u Rwanda. La majorité y'amatweet n'abanyarwanda bidoga. Genda urabe nk'ibiganiro nk'umuvugizi wa leta y'u Rwanda amaze gukora avuga ibyo ibiganiro nk'igihumbi tunene mwebwe murateye imbere mufise convention mufise stade nziza murasimukora bibateye bien none ko mbona munapiga fuyo sasa none ko mutera induru bigenda gute mana yanje Uburundi nibukora no kuri yose yego mugabo ntavyo kuvuga mu Burundi ngo none burakora kuri yose oya none babazwa niki none bo bahicubona Uburundi buzohomba oya ndakubajije iyo Burundi buhombiki imikeke ntiharije mu Rwanda yose ubu ubigeze kurangaho rabingene igiciro yatibutse imikeke uraronka imikeke ya 5 kare nta mikeke y'ibihumbi 5 bapfura navuye ruguru ryari mvuye mu Rumonge tuvuye muri Flambeau de la Paix yego naguze imikeke namba ari imikeke 6 kuri 30,000 ngamikeke ya 30,000 bayironka kuri 10 c'est vrai sasa erega ngari abamesha urana ico bahomba bobo uruja n'uruza ruhaba uzorabe ari ibuduga bwishi je ndafise n'umutanta gafise yego nakaduga kari sanse ku transporta amafi umva ngo karatwara mu Rwanda mugabo giye twakaduga yemwe amashanga amateke abanyarwanda rero bihangana twagata jewe si rimwe si kabiri no kuri Twitter yanje ugiye kuraba naravyanditse ati nama ndababwira yuko abanyarwanda rero bakeneye Uburundi gusumba uko abarundi bakeneye u Rwanda twebwe abarundi nuko nta murundi ni gake uzobura umurundi afise inshuti mu Rwanda je ndafise abakuze mu Rwanda ndafise n'abantu bakomeye mu Rwanda bo muri famille yanje kandi famille dire apana yakure ya hafi cyane ndaje sindi umunyoni ega abanyoni bakomoka mu Rwanda kandi ni benshi mana yanje je ndi umunyoni n'umunyarwanda ariko araba kino kiganiro amenye ko ndi umunyoni abanyoni turi bake mu Burundi kwa dukomoka mu Rwanda niho ari benshi igakera imbibe zazanywe n'abakoroni kera twari igihugu kimwe cyari kinini igihugu kinini ari azabu wose muri Tanzania hari mu Burundi gusa avec izimbibe ari amasezerano yabaye y'amakoloni abakoloniza amakoloni y'abongereza hamwe na ntuzinga na mwambutsa kwera hari hano bari baprefera gucisha ibarabara ry'indarayi gihera muri Egiputa gushika muri Afrika y'Epfo rero iyo parti yari ku Burundi buga rero yaro parti yabaye y'u Burundi yagiye bagiye kwanexa kugwa kuri Tanzania muri ayo masezerano y'ico gihe babisigura yuko buke umva nuko Burundi twama tugomba umunsi twabaye umwe twiyunze Burundi tukabushira imbere izo nyandiko zizokora badusubize parti yacu mugabo nubu ofete abarongozi dufise umva baracyagwana n'ibintu byinshi gudushira hamwe ugiruko banakosora byagiye uno munsi umwansi w'u Burundi ari mu Burundi nyene umuntu yanga Burundi arahanye na n'umurundi nyene bisaba rero d'abord uwo Murundi atawure yuko igihugu ari iki kimwe atakindi igihugu Murundi azopfa ronse je nkagiye nari nicariye mu cibitoke cyambwira umutipe twari kumwe hari ejo nyene aturenga ntumva yuko uri yareze uri kurifatira akanyama twari abantu bita kugahiye wibereye mu gihugu cawe tingana gukorako nta nuko ujya ufise n'uburenganzira bwo kwivugira ibyo ushaka nta no gufata tingana numva ko biryoshe uvuza kana ko kwivugira icyo ushaka ndakabandisha amande ndindira nta ngorane mu ngurumva biraryoshe kuba ushobora kwicara ukivugira ibyo ushaka kandi uri yareze urabyumva uvuza kana ko kwivugira icyo ushaka rero mu minsi iheze barafunze Koreshumwanya sinzi ko bamufunze nabonye nibo nabyanditse ko yishyuza birangira bamwishyuza y'ibuje kandi amahera ariko arishyuza niyo yatanze muri komante kuko byose nabibonye iwawe mu makomante nasomye iwawe
bavuga bati ahubwo bari baramutebeje kukuntu ibintu yigira ibintu avuga kukuntu kwivugira uko ushaka kukuntu ikoresha umwanya yari kutuntu twose naka n'umusambanyi naka n'umubeshi naka n'umusuma donc bavuga ko bishobora kuba ari bimwe mu byamufungishije wenda ndabikuye kuri ako kantu uvuze ngo mu Burundi umwe wese afite kwivugira iryo ashaka uri free mu Burundi uri free mu Burundi libre nakoresha umwanya bamuzijije we urumva mugabo no mu kuvuga ibyo ushaka suko byose tubirekuriwe haro limite ivyo mvuga byo nshaka n'ibindi abajewe sininjira mu byawe ivyo mba ngiye muri vie privé niyo mpamvu no mu mateko y'igihugu hariho amateko yitwa atteinte à la vie privée bugi urazi yuko nk'ingingo mengo ya 29 ariko umwe yavuye ngaho n'amatari ya 30 mengo kwa meche muva hari ingingo ivuga yuko atamura rekure no gusoma makete yawe wanditse donc na message nta muntu rekure kirazira ni gwawe ni private ni wewe nyene urabyumva rero umva vie privée ni vie privée nyene urumva umaze kurenga karimbi muri ico gihe ahura kurikirana mugabo sivyo koresha umwe yarazize oya umva yagiye kwishuza umuntu yabatumye akazi amabirangira nyene hari gihe nyene umuntu yikomeza nyene yigira umunyamuci ega ngari abanyamuci kandi bavre bo twese turamaze kugira ubunyamuci umuntu akagukoresha ama ntaguhembe hari abantu mwisite bishuza ukundi abanyesite nabo barashobora kuza akavuga uti jewe nca nugare wawe musohoka nugira iki bari kugarana umuntu birahanwa n'amategeko ibyo ni byo abantu benshi batazi bo bazi yuko byose tuvyemerewe mugabo hari byo twemerewe ibyo nemerewe byose nibindaba sivyo ibyo nemerewe byose nibindaba mugabo ibitandaba ndaba hasi ono mugani kiranga yashize avuze utakurabura hasi ukarenga iyo ni migani yakira ibima mu nuze yakiranga ubu biza kuraba uraba hasi mugabo ibikuraba icara widagadure vuga tutwe tuve mugabo haro limite ari umurongo utarengwa mbonye yuko ngiye kuvogera mu kwinjira mu bitari ibyo wanje dansoka ngaho amateka arashobora gukora turari kure kuvuga byose mugabo turafise limite sindekure kwinjira mu byo muntu kuko murandaba nk'aba batipe arabaja bazavuga ngo ari umutipe barambwira cyane cyane nk'abatipe baba za Etats-Unis zande baza bavuga yuko nabone ngo arafise ngo freedom speech bashaka gutuka umukuru w'igihugu bobo asabwa ati twebwe mu muco w'ikirundi umuto yubaha ni devoir yuko umuto yubaha umukuru n'umukuru akubaha muto iyo ni devoir urabyumva niyo mpamvu rero bo bashagomba twebwe urumva d'abord ngiye gutuka umuntu ntibiri mu mico y'ikirundi iyo ni infraction none simbizi jena mugana shaka ndakubaza none ko umuntu bita natumuvuge umuntu bita Chimamanda Moses ko akunda kuva ko akunda gutuka umukuru w'igihugu erega Chimamanda Moses aba muri Amerika yego hari gero uba muri Etats-Unis rero oya kubera ajya freedom speech ya bo bafise ama liberté yabo nahwanye n'imico y'ikirundi ko nabone hari barafise ibintu je ngahano uvuga mugaba he ntovugirayo ega hariya ega baje batipe bo kubera izi mbuga nizi wabo uzurabe no mu mafilme bakina uzurabe no mu masinema bakina yego hari ibintu agukinira mu buzima busanzwe bitabaho bitanashoboka yego ukabona nk'umuntu ngo agiye ngo kwiba ngo muri banki ngo arakije imodoka waragiye ngo arivye muri banki aho ni muri Amerika hari amakamera hose aho abantu bose n'umwana yavutse no munsi avuka bamaze kuja muri system ko maraso yo baca bayapima ku buryo DNA ADN yiwe uravyumva iyo yamaze kuja muri system y'igihugu cyose uravyumva kaba bagene masinema ngo bagiye ngo muri banki kwiba ngo amango umuntu ngo bamubuze ngo yahunze ugatoretse n'umupaka ngo yagiye uravyumva yego ubuntu d'abord umva yuko buri très simple tureka nanse kuvuga biga bintu bya science fiction by'umuntu aguruka biba atari byo ko ndakubwira ivyo bisanzwe yego ivyo ntibikunda muri Amerika uravyumva yego ntushobora kwiba n'umuntu yisha umuntu ngaha usase rukavuga sivyo
yego inyuma y'iminota 30 yatevye ni amasaha 48 umuntu baba bamaze kumutora hari uravyumva mugabo mu masinema yabo baratwereka yuko ashobora kuzanga kwica umuntu gaca yiruka ivyo bindi bitwende kugira twebwe batwonone twicane urabyumva tujane nago abandi bakaca baje nago hari abantu benshi nzi bapfu ari umuntu nzigeze gufungwa muri Amerika nyene yego yigeze gushigikira igamigwi y'iterabwoba ntafise liberté d'expression yego ajama Islamic State ajama ISIS yandike kuri Facebook aga publication gasanzwe ne liberté uburenganzira bwiwe yego bashe bamutora baramufunga Guantanamo direct urabyumva kubera just ibintu yavuze ya urumva izi mbuga nizi wabo ama Twitter ama Facebook iziki wibuka yuko na Donald Trump igihe yakora sibizubonye umukobwa mwiza zo kuvuga ani juste kumona musato urabyumva igihe Donald Trump haba bya bintu kuri Capitol nibiki isa nazo kuvuga oya ndavuga no igihe Donald Trump habiye bintu muri Amerika kuri Capitol urazi ko Twitter yiwe bace bayihagarika yaramaze imyaka n'imyaka Donald Trump bamusubije kuri Twitter ubu nyene urabyumva ibintu ndakubwira yuko ivyo bavuga ngo barafise freedom speech nayo bafise n'umukuru w'igihugu barayimwatse yego uravyumva umukuru w'igihugu wabo yarafise uburenganzira bwo kwexprime barayimwatse ikincerekana yuko nabone ntibazi baduhenda habwo umuntu abantu bafise liberté d'expression ninga ko ndashobora kuzanga ko yaragendaze ama valeur y'imico y'Ikirundi ndafise ibintu ntashobora kuvuga mugabo ibindi byose ndarekure kubivuga donc baratubesha donc muke twijajare twijajare tuje mu makosa kugira bace baduhana mugabo hareka ndabona amategeko dukorera ko nibo bayastructure nibo bayubatse ko yanditse no mu gifaransa hari nk'umuntu wo mu cankuzo hariya canke bwambarangwe atazi n'igifaransa azi no gusoma mugabo usanga itegeko rizokoreshwa ariko araburana rizo riri mu gifaransa ville article abiyuyata uravyumva rero ikintu cya mbere kiri important nuko tugarda ama valeur agaciro k'imico y'Ikirundi hamwe imico y'Ikirundi tukamenya ati imico y'Ikirundi niya nivyo turekure nivyo utarekuriwe sivyo wanashaka n'ibintu byagiye birahindagurika mu mico y'Ikirundi mugabo no munsi ubikoze kibicaha dufate nk'ubu before bashiki bacu mwebwe mwambara utubindo mwambara gusa muga yari cash taxi ukanya none kare bihindurwe iyo mico bayidukuyeko sivyo baca bayitwara iwabo wibuke yuko umukoroni mukuza muri Afrika urabyumva umukoroni mukuza muri Afrika yaje yambaye impuzu ndende uravuga minyoni yego umukoroni uzoraba abazungukazi ba kera bambara ibigeranga uno munsi niyo baca bambara za 2 pièces bakuye nga cyo baca batwambika zirezire kugira minyoni no munsi yambaye za 2 pièces cyazibicaha yes ujya mpane ko turamubaza ati okay dusubire kuri soko kuri nyokuruza wawe sivyo yambara gute uzosanga yambara cash tax fresh mugabo no munsi bavyambaye uno munsi uvyambaye ngo wishimico ono yari mico yego rero bobo rero ya liberté yacu barayidutwaye niyo bayitwaye twe bace batuzanira amategeko bagomba kutwumvisha yuko twebwe ata liberté dufise kandi liberté tuyifise ari nyine donc bayikuye ni wacu kwa aha nyine niyo babikuye simbizi ubundi nta nibyo twomara twoshene matuza tubabwira iki ubundi tubanyoteze oya ntari ibi ni juste tout abantu bamenye oya ubu ikintu kiri important nuko tumenya les valeurs ama valeur y'umurundi imipaka yugaye barundi nakajyo keza kwisubiza ama ego ubu imipaka yugaye kubera ahantu hambere umupaka wari wuguruye abantu bambere bo bamaze kwitahura bo barabanyarwanda muga nabo bakoresheje ubwenge iyo bazabaza umviriza iyo bazabaza
bakaza natwe basi bakaduhendesha basi duke me guca ufata nka badaboje ugaca ucomora kabata ukagira iki bajihade bakaza abarundi bafise urukundo hari video nabonye bigeze kundonyigira okay nibasubi ubu rero nibariko baridoga nzogaruka i Burundi sawa zimo babishatse iyo basi baba ba hypocrite je naheruka kera abanyarwandakazi baraba hypocrite vraiment baba kera abanyarwanda baraba hypocrite akakwereka urumva d'abord urumva yego twaberetse urukundo batwereka yuko badukunda batwereka yuko batwanga baranabitwumvisha bara twebwe ntitubakereye okay Loki gufuri rero igufuri rero ijya rero ko turonse umwanya w'igufuri riri ko hajya ku mupaka nibasubire oya twebwe rero abarundi turi ngaha twimenye twivalorize tumenye impamvu rya gufuri ryagiye ko twirimbure tumenye igihugu tubwiza kugikingira kandi n'abarundi baza igihugu reka ndakubwire kino kintu kiri très important abantu ndanagisubiyemo ndanakivuze u dernier inzira ya mbere yoroshe mu gutera igihugu ushoboye kwica imico y'ico gihugu bugifise mu ntoke cyane gose ibintu vy'imiziki vy'ibiki vya sport niki kenshi cyane bitwagwa mu bushikiranganje bw'imico sivyo enda go example Bruce Melody aza ubwa mbere yego yinjiranye abari jamuherekeje bararenga igihumbi Dernier de Benigi yazanga abamuherekeje bararenga igihumbi baca ku mupaka nivyo urabyumva yego VESTINEANDDORCAS igihe bazanga abaherekeje abari hajya bose bari abanyarwandakazi kubera abarundi bari abanyarwanda n'abanyarwandakazi bajya umva bajya bose niyo mpamvu ubona bahejeje kuririmba bose baciye bataha yego kweri aho koko niho narindi nta niho wari yego utabona impamvu abarundi basigaye batamvye birorera kubera iki abaherekeje VESTINEANDDORCAS hari abantu babibaza ngo urumva ngo baje ngo mu by'imiziki urabyumva ngo baje ngo mu by'imiziki bagenda kubwita umunyarwanda guhera hejuru gushika hasi bose bakorera igihugu yego urabyumva uno munsi ndiko ndavuga ati igihugu cyacu tugikingire kino igihugu abacifuza ni benshi urabyumva iyobore igihugu abacifuza ni benshi abifuza mu Burundi ni benshi ego niduteye imbere mugabo sawa tugerageze amatara yacu aracika nta ngorane meni tubayeho telefone yawe irimo umuriro irimo sha iri 100% sasa nitwiyaranje bitubiko bien tureke imyidogo twiyaranje urabona tugume mu myidogo sivyo namanda bivuga ati tureke kuvura amasumbi tuvura ibikomere urabyumva kandi nitwavura ibikomere tubabaze nitwavura ibikomere twemere tubabare hama dukure mu bucafu dukire hama duhagarare bwuma muri ico gihe ni ngamuge tushidogaho mwebwe mwarateye imindibwa nk'abankakiri kuna daboje bari mu Rwanda urumva mwebwe mwarateye imbere bateye imbere he barateye imbere amatugaye umupaka okay bakasha barira muri Etats-Unis igiye Donald Trump avuga ati ngo mashireho uruhome abateye induru n'ibihugu bidateye imbere bisigura yuko rero igufuri ryacu tujugaye ukumva umuntu uri karabweja tewe niho ucibona rero cyabo bara uteye imbere wariwe ubundi reka twivyinire twitahire niyihe ndirimbo iriko iraguhezagira muri iyi minsi indimbo iriko iramezagira misitaki tatizo yaruze ya diwani ya mununga ngo nta makuru ufise nta makuru ufise yari isiramuje Silamu, big up sana simbizi. Je abwo big up sana kweli. Tuzadusubire prochainement. Je nta ribi. Tubaha show. Ariyo show shashe gombi vyuke. Yande. Iyo rero. Ndayikurindirije nzayikugura mpigane kugira kabiri. Na show izomvyuka na je. Urakoze cyane. Umviriza umenda kubwino kimwe. Bye. Narabaye mu nkambi. Ego habere hakutare kurwana. Umviriza. Ego. Narabaye mu je nta buzima na bumwe je ntago nakimwe je cyo nkanga nga. Narabaye mu refugee. Kandi nampamagara yuko atawundi muntu azongera guhunga. Kandi n'abahunze tubwirizwe gukora ibishoboka byose bagira iki batahe. Yego. Understand? Yes. N'abari mu nkambi z'impunzi. Yego. Abari imahama.
abari hariya irusenda muri Kongo abari za Malawi abashoboye kuronka opportunité zo kuja hanze poa abamadosiye abari karavanza poa mugabo mwe yuko kino gihugu kirakeneye inguvu nyinshi bakumve kirakeneye inguvu nyinshi kandi muri izo nguvu nawe urimwo nanje ndi twese uravyo kandi rero je ndazi ko je maze kugira abarundi benshi bagataha uravyumva kubera hari ubuzima ndabereka ngaha mu gihugu hari umwidegemvyo ndashobora kuza ngaha nkavuga ibi bazi yuko atamuntu yo kucara ngaha akavuga ibintu bakavuga ati uravyumva ko je ndazi ivy'igihugu cindonderako nta mahera ntanze mugabo ijambo mba njikirije riri très important gusoma kandi niki ndazi ko bizofasha benshi guhinduka na cyane cyane guhindukira gukunda igihugu abantu baze bibaza yuko guterera igihugu ari amafaranga n'ijambo uvuze riraterera utaha mu gihano tuzokorana nzoguha liste y'abamiliyardere bari mu mpimba simbizi ndaguseze uravyumva ubundi ntibaze ko turiko turigorana utubakorana no mu nzoguha liste y'abamiliyoneri n'abamiliyardere bari mu mpimba uravyumva kandi amafaranga yabo yakoresha mu kubaga igihugu bayakoresheje mu kuvyonga big up sana shasi minda gupa liste rero dukoresha ijambo rizima igihugu tucubake nici wacu tugikunde na cyane cyane twebwe abajene cyane twebwe abajene ko nitwe nguvu yego hame ibisigaye fizi content umva ari sawa cyane safi sana ndabakunda mugire subscribe yes bakunzi bayaga rero reka ndabaseze ndabwe ngo big up sana deje ko na simbizi kandi umunyoni wacu je ndamufana naho nzo wandi umwe naho nzoja muri USA azokwama simbizi